duheruka gufata ingingo yo gushiraho impande zimwe zimwe amamoto amatukutuku n'amakinga atarengamo. Iyo ngingo twayifashe nkuko nagumye ndabivuga tubisabwe n'ubugenzuzi bukuru bw'igipolisi kubera yuko bwabona yuko ivyo bikoresho mu bihimba bimwe mu bisagara ca Bujumbura bikoza amaksida menshi bigatuma mbere nabe n'igihugu benshi bahasiga ubuzima. Mubajije muti mbega iyo ngingo mbona yaragiye mu ngiro. Ingingo yaragiye mu ngiro kandi turabishima turabikenguruka, tugakengurukira cyane ubwa mbere na mbere igipolisi cyo cavyiyumviriye kuko turamaze kubibyaza umusaruro. Mu bwa kabiri tugakengurukira cyane abiyo ngingo yaje yega na cyane abantu bari basanzwe batwara ivyo vyuma kubera yuko nkuko twabisabye babikurikije mu ngiro kandi atamusugumano ni twigeze tubona hagati y'igipolisi c'u Burundi n'abahora bagenze ivyo vyuma, nabo turabakengurukira cyane. Hanyuma muvuze muti mbega hoba hariho akarusho imaze kuzana akarusho gakomeye cyane kubera yuko kuva kwigenekerezo rya 10 gushika itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu no kuvuga imisi 9 imbere yuko ingingo ifatwa mu gisagara ca Bujumbura muri iyi zone nyene twabuje ko ivyo byuma bijamwo hari habaye amasanganya agera ku 136. Ayo masanganya 136 yari yashoboye abantu bane bashoboye kwitaba Imana, hanyuma abangana 49 barakomeneka. Uno musire gituma dushima tuvuga ko maze kuzana ivyamwa kuva iyo ngingo igiyeho gushika ku munsi w'ejo, no kuvuga kuva kwigenekerezo rya 21 gushika 29 habaye amasanganya 90, hanyuma abitavye Imana nta muntu numwe twabonye, hakomeretsa abantu 14. Mutamuza kwibaza ikibazo muti mbega aya masanganya yo yaje gute kandi iyi ngingo yaragiye mu ngiro. Aya masanganya tubona uno munsi twese turagendera mu gisagara n'amasanganya usanga atandukanye n'amasanganya twahora tubona, nico gituma mwabonye yuko atari abantu bitavye Imana. Amasanganya tubona umunsi n'amasanganya aho usanga imodoka yakoze ku yindi zakoranye ko gusa, nico gituma mubona atanabitavye Imana barimo. Ariko izejo bundi wasanga bitoroshe kubera yuko wasanga imoto zica hagati zizunguruka mu miduga, hamugaca usanga imodoka wari kanyonga ntiyabonye ko imoto yaciye imbere y'ugasanga yamwuriye. Turakenguruka rero turashima kandi tubonye mu ndwi ya mbere bimeze uku, muri iyi minsi 10 ya mbere bimeze uku, nivyo gushima kandi twizera yuko uko bizogenda bikurikirana ko masanga yazogenda agabanuka. Twararonse amakuru yavuga yuko abashoferi bavuga bati ubu no munsi uri kuratwara urahonyora accelerateur ugahagarikwa na dodane. Ibi byose nibaza ko byatumye aya masanganya aduga, nibaza ko buke azogenda agabanuka. Ningingo rero no humuriza abanyagisagara abatuye igisagara ca Bujumbura ko ari ingingo yaje yerekana igisagara ca Bujumbura aho twari tuzi benshi bari bazi neza yuko mu gisagara habera amasanganya menshi, ariko no musi ubona ko ari ibintu vyiteka. Nico no shobora kwishura. Ego kandi mushikiranganzi ari imwe ko igende bifashwe yuko imiduga yo mu bwoko bwa Probox itazo ikishemerewe kuzana ibidanda zikura mu zindi ntara ibizana mu gisagara ca Bujumbura, cyangwa ko hari abantu bakora uruganda rwabikoreye mu cyo batazo bari bacemerewe kuzana ibidanda byabo mu gisagara ko cyo birukanwa, kandi ko hari abatagira ibyo bakora i Bujumbura bazoca birukanwa. Murakoze cyane.
iyo ngingo ivuga yuko abakoresha gutwara ibintu n'abantu bakoresheje imodoka bita Probox ko bigiye kuhava. Iyo ngingo ntabwo ubushikiranganje bwigeze bufata kuko izo modoka turazi ko zifasha cyane mu kunguruza abantu n'ibintu, na cyane cyane ko tuzi yuko ari ntonto zinyaruka. Iyo ngingo rero nta wigeze ayifata. Nibaza yuko cyo kimwe n'ico wavuze yuko atabantu bazosubira kwikorera ibintu ku mutwe mu gisagara, ibyo byose nta wigeze abifata. Nkuko mwavuze yuko kubera yuko muvuga ngo abantu abatakora urudandaza ngo badafite icyo bakora mu gisagara bagiye kwirukanwa, ibyo byose nta muntu arabivuga. Ariko mbanze mpere kuri ico muvuze cyuko abadafite icyo bakora mu gisagara ca Bujumbura bagiye kwirukanwa. Intumbero ya leta nuko abantu bose baja ku kivi. Twaragumye twigisha mu gihugu cyose mu ntara zose ko abajejwe intwaro n'igipolisi bagwanya marigara. Uyo muntu ari mu gisagara n'abatafite afisa akora irigara baca bateka imitwe, ugasanga ejo nibo barara umugono kwa lonse charonse. Abo nibaza yuko atakibanza afite muri gisagara ca Bujumbura. Yatwara kibanza afite muri gisagara ca Bujumbura. Iyo rero ingingo tuzofata ni ingingo isanzwe yarafashwe kuva kera, tuvuga yuko abantu bose, mbere tunasaba n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ko abantu bose birwa kumagara babatora bakagenda bakabakoresha ibikorwa by'iterambere rusangi, bagakora bakazibura imifurege, eka mbere bagakorera amabarabara kugira amabarabara ase neza, kugira tubahamagarire nabo kuja muri wa mugambi uko abantu bose baza ku kivi, kugira umuntu wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga. Izo zindi ngingo rero bavuga ko atawuzo kwikorera ibintu mu gisagara canke ko ata Probox izosubira kuzana ibintu mu gisagara, ibyo sivyo. Nibaza yuko arabashaka gukamisha iyi ngingo nziza yafashwe kugira bagumura abandi. Ariko rero nagira menyeshe yuko nabarondera kugumura abandi, mpumuriza abanyagisagara bose yuko ingingo yafashwe barayizi, yarashikirijwe. Ibyo bindi byose biriko biravugwa bivuga ngo hagiye gufatwa ingingizi, hagiye gufatwa ingingizo, nta ngingo turavuga zigiye gufatwa, kuko ingingo yiza gufatwa nibanza kumenyeshwa. Yifatwa barayifata kubera yuko babonye ibereye, kandi nabigiye gufatwa bakanza kayisigurirwa bakayumva. Nibaza ko mwabonye yuko nibi by'amamoto n'amatukutuku n'amakinga twarafasha kanya gakwiye, turatanga umwanya wa mbere, turongera ko n'uwundi, turaja mbere no kwarujisira ibyo bikoresho kugira by'ukuri abahora bakora uwo mwuga babyumve. Izo ngingo zindi rero nibaza yuko ari bihuha biva hirya no hino bishiye ku marezo sosiyo kugira bagumura abantu, nico no bivugako. Nyakubahwa Mushikiranganje, hari ingingo mwafashe yerekeza ko nko ku makasi usanga ari kure na kure, aho bashobora kuba bahora biyunguruza n'akamoto canke iki, hari ibyo muri ko murategekanya gukora, hari nk'imiduga ishobora kuhashika canke ubundi buryo bwo kwiyunguruza. Ikindi kibazo ni nko kuri ico nyine cyo kubura ingene ibintu bishika, arabubona amata usanga yaduze kubera yahora ibintu by'ibiciro bisa nk'ibyaduze. Umuntu umwumviza gute abanyagihugu canke kwifata gute kuri ibyo bibazo biraboneka? Murakoze cyane. Ndazi neza yuko iyi ngingo ifatiwe, haravuzwe byinshi, twaranamenye neza yuko hari abantu umunsi wa mbere bagiye ku maparkingi nk'abagiye kwipakiza batagiye kwipakiza kubera inyigisho zari zaratanzwe. Ibyo twarabimenye, twararonse n'amatemwanyaje menshi. Abatubwiye ayo makuru batubwira ati bari batubwiye tugende twerekane yuko atabikoresho byo gutwara abantu n'ibintu byari mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo rero ibyo no bivuga ko yuko ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura, na cyane cyane cyo gutwara abantu, cyari kibazo twese bari dusanzwe tuzi aho muri centre ville wasanga imirongo miremire. Uno munsi banyakuba bamenyesha makuru ne mwaja muri centre ville mukaraba n'ivyari imbere yuko iyi ngingo ifatwa, nibaza ko bari muzosanga harimo dorordre, muzosanga yuko hari ikintu cyahindutse kubera iki? Turiko turakora iki gikorwa, twasanze hari abantu benshi bari barazanye imodoka nini zo kunguruza abantu,
mugabo kubera yuko batashobora kuzishira mu ibarabara kubera benshi bamwe batinya ko zigira amasanganya, wasanga afite imodoka zitandatu agasohora zibiri izindi zinakazibika. Mugabo inyiga tuyifatiye babonye yuko hariho bagenda bari siri yuko ata masanganya baza kugira, benshi bose barazisohoye, imodoka zose ziriko zirakora. Nubamenyesha yuko ibyo gutwara abantu mu gisagara ca Bujumbura ubariho biriko biratonda ku murongo. Mugabo imisi yose ingingo igifatwa umuntu agenda arakosora buke buke akosora kugira ashike kuco yifuza. Uno munsi rero igisagara ca Bujumbura kiriko kiratunganya le transport urbain kugira nabari kuri izo mpande z'inyuma bisi zidashika kugira nabo bashikirwe. Ariko no munsi nibaza ko gitoba ikibazo kubera yuko abari kuri izo mpande z'inyuma hariho ivyo vyuma nyene byahora bikora muri aya mazone twabibujijemo, nivyo bica bikoraho kugira abo nabo babitwara bisuganye nabo babandanye bakora kakazi. Uno munsi rero nibaza yuko ata muntu yovuga ngo ava kure ngo arasi ikibazo cyo kwiyunguruza kugira ashike aho amabisi ashika, ariko igisagara ca Bujumbura kiriko kirabikorerako kandi nizeye neza yuko tugenda dukosora buke buke, kandi nibaza neza yuko tuzoshika aho abanyagisagara bose ushaka kwiyunguruza. Kandi sinkekeranya neza yuko hariho n'abagwiza tunga uno munsi bariko bagerageza kugira bazane imodoka zikuze nini kugira zishobore kunguruza abantu benshi. Mwabaje ikindi kibazo kijanye n'ibidandazwa byaciye biduga, na cyane mukavuga ikidandazwa c'amata. Iyo bariko baravuga ko ibidandazwa byaduze hari ico je ntumva, none ko batavuga ko byaduze muri zone iyi ahandi naho byakorotse, kuko ayo makinga ari hahashika kandi avuye kuzana ayo mata. None amata nimbava iburinga akaza agashika mu Kamenge agashika mu Kinama, kubera iki abo bantu bacuruza amata barashobora kurondera imodoka ikura amata ikayakura mu Kinama ikayatwara muri centre ville canye ikayatwara ayashikira mu Kanyosha, akaza agashika mu Kanyosha hama naye akaza agashika muri centre ville. Nibaza yuko ibyo byose no kuba ari kurondera kuburizamwe ingingo, umugabo iyi ngingo yafashwe ku neza ya twese. Nagira mpamagarira abacuruza amata ko nabo bokwiyagisa bakitunganya kugira ayo mata baze barayatora aho nyine ashobora gushikira azanywe nayo makinga. Hariho n'urwandiko rwanditswe n'umurongo w'inama y'abapiskopi gatolika mu Burundi, urwandiko rurimo n'ibintu yasikuye ku Imana muri katedrale, avuga yuko iyi ngingo ngo ishobora no gutuma haba amacakubiri hagati y'abatunzi n'abakene. Ubwo rwandiko rukaba ruriko ruratunguka ku mvuga nyinshi baruhanahana. Nushaka gutanga nibaza ko atamuco no bitanga ko mugabo urongoye inama y'abepiskopi yarambariye ico kibazo, yarakimbariye abonye nyene kw'ivyo yashikirije atari byo biko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Acara narundungikira ndarusoma, je ndarusomye uno munsi naronse na audio yiwe nayumvirije, navyo yigeze avuga, yari kasigura avuga ibijanye n'amacakubiri yiziziye igihugu cacu, akavuga ati hariho, yavuze ati hariho nabazo kwibaza kw'iyi ngingo nayo y'abatwara ibivyuma izozana amacakubiri hagati y'abatunzi n'aboro. Nk'umukozi w'Imana rero ico yavuze nibaza yuko atavuze ko igiye kuzana, yavuze ko ari habibaza kubera yuko amacakubiri mu gihugu cacu havuzwe byinshi by'amacakubiri y'ubwoko. Uno munsi abantu bose baguma bavuga bakinga kugira ntazogara kandi amacakubiri avuye ku kindi kintu. Yavuze muri ubwo buryo, ntiyavuze ko igiye kuzana amacakubiri hagati y'abatunzi n'abakene, sivyo yavuze na gato. Umushikiranganje twarabonye hari ingingo mwafashe yo gutezura aho mwari kunyama moto ya plaque IT na CD kuja mu bibanza bitandukanye. Mbega ni magirinde evaluation mukabona hari ibikenewe naho nyine mashobora kuzotezura gato. Murakoze cyane.
nsubire mu cyo nahereye ko naravuze ko iyi ngingo ari ingingo y'ubuhinga iyo ari ingingo y'ubuhinga rero turekera abajejwe ubwo buhinga nk'uko wabivuze tugeze kwirimbura turiko turirimbura ubwo buhinga bukaza nibaza ko nabanyine bariko baririmbura hama niyo baheza kwirimbura bazodusaba nyine tugira ishindi nama yo kwirimbura amadeje kwirimbura turabi bikenewe navyo tubifate mugabe cyo twohumuriza nuko ata muntu numwe azoruhuka amaboko imugongo mu gihe we yarafite icyuma kiwe cyo kwiyunguruza atari karagira ibyo bintu ubwo rudandazwa gutwara abantu ku mamoto ku matukutuku canye ku makinga mugabe cyo nagira ishikirize ngaho kuko turiko turakingira abantu ko mwabonye ibiharuro ko bimeze neza naho nyene turakurikiza n'izindi ngingo zindi imperekeza ejo nimbe twaratanze ingingo yuko abafise plaque za leta canke plaque za CD nazo zishobora kuja muri ibi bibanza bibujijwe zishobora kugenda muri ivyo bibanza bibujijwe hagiye gukurikira izindi ngingo zikomeye mu gihe uwo muntu azoba ari kagenza ico cuma gonze kubera ko dufise amategeko ameze neza azoshika naho duca tumwaka iperemi yiwe kubera yuko kugira dukinge by'ukuri icyo twashatse gukingira ejo ntidusange twakiguyemo